and now the Lord has done it. Praise the Lord for healing me the sickness I was sick of. Urabona uvyaye kuri cesarienne bakubwira yuko udashobora gukora akazi utarakwiza amezi 6. Mvuye mu bitaro canangura kugenda maze indwi 2 ufise umwana ndafatwa n'ibigeragezo by'inzara canangura kugenda gukora ikiyede fise indwi 2 ndenga kuri rya tegeko rya docteur maze kuba mw'ivyo ndakora nyene haguma mbona nguma mugenda mu maraso ntakira ndavuga ibi ni bya bintu docteur yambuza ababanyi barambwira ati wewe ubwo nugufa uzopfa mayivyo ingaruka ndabonye no kuri bene data yari ingaruka mbi cyane haca haba mu nda ca ndavyimba inyama yo mu ikirata igira ca ndavyimba cyane ndavyimba ngiye muri radio guca muri radio mu banyi tubana ndiye radio andihiye amahera kuza muri radio baca basanga inyama yo mu nda yarataye inzira igenda mu kibanza kitari umudogiteri ashambwira ati rero wewe ko kugira tukugirire iyo nyama isubire mu kibanza cyayo uzotanga 1,5 million candarira ubwenge bushabura zimira ndavuga none docteur je kuva mvuka nta n'ibihumbi 200 ndakora byiwanje 1,5 million je nzokura he umugabo yanteye inonda ari mu mpimba none je 1,5 million nzokura he hano hariho umumama yitwa mama Bade n'ukuri Yesu amugire neza kuba yaranyeretse hano hano Dr. Lambert aho utaza ngo tukugirire operation aho hantu hari cyo kino in a really hard moment when she heard ndavuga none mana je nzobigenza gute when she gave birth by surgery, and then after that the doctor told her that she had to go to work. Yongera aravuga ati hariho n'umuntu afise ikibazo mu Imana iramukize ndaje kariya ndahaguruka ati haleluya she had nothing else to do. Mana nukuri Imana yari hese zicubahiro nk'Imana bene data nukuri ubu hari harabyimbye ngahakunda hangana n'ino umuntu nukuri nta muti n'umwe ndafashe nta muganga n'umwe ndagiyemo na ya operation sidayigiyemo Imana yarankije nukuri Imana ivyumve ko Imana yamwijije. I got a very dangerous sickness and I started bleeding. I started bleeding a lot, and after a few days, when I met the doctor